298 de la matricule. Chef de bureau adjoint de l'administration et gestion. Je vous présente les représentants policiers de certaines directions générales du ministère de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique, prêts pour votre causerie morale. Sur l'effectif total, il y a 478 présents. À vos ordres, Excellences, Monsieur le ministre de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique. Puis il y en a à vos ordres, Excellences, Monsieur le ministre de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique. Nyakubahwa Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano aheje kubonana n'abapolisi barangurira imirimo mu bisata bikuru vy'igipolisi, bakaba bari abapolisi, bakaba bari abarongozi hamwe n'iyindi migwi y'abapolisi, intwazangabo, ibisongerezi eka n'abapolisi bato bato. Intumbero rero yino nama ikaba yari ishingiye ku bintu twavuga bine. Icambere nuko kwari uguhura n'abapolisi kuko bahuye nk'iryambere nka prise de contact kuva aho uyo mutegetsi nyakubahwa Umushikiranganji ashingiwe kurongora buno bushikiranganji. Yari inama ya mbere rero yabagirishije, murumva rero ko kwari nko kubonana ubwa mbere kugira ngo bamwe mbere banidondorane. Ubwa kabiri yasiguriye abari muri iyo nama intumbero nshasha ya leta nkozi, leta mvyeyi, aho yerekanye iyo ntumbero ico leta y'u Burundi ishaka ko igipolisi gifasha kugira ngo iryo hangiro kumbure leta irishikeko, aho yabasavye yuko bahamagariwe gucunga abantu n'ivyabo, na cane bimwe twita ko ari itunga rusangi, kuko vyaragaragaye ko abantu babona ko ivyo bintu menga si vyabo, bakabona ko menga ni vya leta, ariko bakibagira ko leta ari umwe wese ari ngaha, harimo n'abapolisi nyene ko bagize iyo leta. Akaba rero ari kugira ngo batunganirize abenegihugu neza, bongere banacunge neza itunga rusangi igihugu gifise. Kuri ico ntibagiye guhamagarira abapolisi yuko abahamagariwe kuba abashumba b'abandi, bemere babakorere kuko niwo muhamagaro, niyo vocation, niwo muhamagaro bahamagariwe kugira ngo bitangire abandi, mbere binakenewe murazi yuko n'ubuzima bwabo babuhasiga. Rero bategerezwa kuba akarorero mu zindi nzego z'igihugu kugira ngo hejuru y'umutekano n'ibikorwa by'iterambere biranguke bigende neza. Ica gatatu barabiye hamwe vyaranguwe na kino gipolisi muri mwe bita imigambi babihaye plan d'action. Aha rero nyakubahwa umugenduzi mukuru w'igipolisi akaba yasiguye aho bagejeje ibikorwa bashinzwe, haba mu vyerekeye gucungera amahoro n'umutekano, aho yavuze ko umutekano wifashe neza, kiretse utuja turacamwo nk'abaja barihorahorana bapfa ingorane z'amatongo canke ingorane zo mu miryango, aho mbere bishika akaba n'ubwicanyi. Aravuga kandi ko hakibonekeza za nzoga ziyarura umutwe, naho abapolisi ataco gikora kugira ngo gishobore kuzituza. Bavuze kandi ko gishobonekeza na vya biyayura umutwe, amadroge, aho mbere hatari hake biguma bifatwa ku mipaka, biko byabonetse ko nk'urumogi hanini rwinjira ruvuye mu gihugu kibanye ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi. Ngaha rero nyakubahwa Umushikiranganji akaba yashimye intambwe igipolisi kigeze ko, aranagitera n'intege ko cobandanya kije imbere kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare. Ngaho banavuze inyifato ya polisi, la discipline na kimwe twita morale, bakaba basanze vyifashe neza cyane. Ubwa kane yagarutse kukiza ikikiza ingwara coronavirus,
aho bigaragara yuko hariko haribonekeza ko abantu bariko barijajara nk'uko umenga iyo ngwara ntikihari hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Aho yasavye rero yuko igipolisi coba hafi abajejwe intwaro kigafasha mu ishigwa mu ngiro zari zijya ngingo ababijejwe nk'igisata nk'ubushangaje bw'amagara y'abantu bufata kugira ngo izo ngingo kumbure bikunde zije mu ngiro hama abantu bashobore gukingirwa ico kiza kitariha ibara. Yahaye ijambo abari bitavye iyo nama, aho abatari bake batanze intererano, abandi barabaza n'ibibazo kandi bakaba baronse inyishu zishimishije. Imbere yo kurangiza rero yatanze impanuro aho yabasavye yaberetse ibikorwa nyamukuru mu gisata cy'igipolisi yasavye ko vyorangurwa, akaba yasavye kubandanya bashira mu ngiro umugambi w'igipolisi witwa police model, igipolisi c'akarorero hamwe no gufasha mu bikorwa vy'iterambere biri ku mitumba. Aha twobibwira imenyesha yuko uyo mugambi w'igipolisi c'akarorero nuko gushika ubuye umutumba wose uri ku gataka k'u Burundi ufise umupolisi awujejwe awukirikirana ku munsi amenya ibiba maze agaheza agatanga icegeranyo kwa murongoye, maze tugaheza bigakunda ko n'igipolisi ari bitameze neza baheza bagafasha abaje intwaro kugira ngo bigende neza. Yanabasavye kandi kubandanya muri ya ntumbero yo kubufasha ya migwi y'umutekano iri kumwe bose ko boyegera kugira ngo na cane batuze ikintu bita fraude, ikintu bita urudandazwa go mu kinyegero, kuko ruhomvya igihugu rugahomvya ikigega ca leta. Yabasavye kandi kubandanya bafatanye mu nda hagati yabo, eka mbere no gukorana neza n'abajejwe intwaro. Yabasavye kandi kubandanya bagwanya ubukuzi bw'ikibi aho buturuka hose, hamwe no kwirinda ikintu cyose coza gicafuja igipolisi, na cane mu vyo bakora bakisunga amategeko n'amabwirizwa abagenga umwuga w'igipolisi. Ntibagiye kandi kugwanya igiturire bataravye nkunzi, hamwe no kugwanya ihingurwa idandazwa no kunywa ibinyobwa bibujijwe n'amategeko. Yabasavye kandi kwegera abajeje intwaro mu gikorwa cyo gusukura ibisagara n'amakartier. Ntibagiye kandi no kubasaba yuko bobandanya bafasha muri wa mugambi w'igihugu we Burundi urambaye, aho yabasavye yuko yipfuza ko mu biti biriko birategurwa vyoterwa ku mabarabara, kuko bimaze kugaragara yuko ibiti iyo biteye ku mabarabara bikingira ibidukikije kandi bikongera bikagabanya ububabare ubuhuhe bw'amasanganya akunda kuba ku mabarabara.